Africa Live Africa Plus ni iteka dondiela Shengana Giselle kaze mugane twacu 4S aho tuzokoma turabira hamwe ibijyanye na santé, succès, société na solidarité. Hama uno musi twashaka kurabira hamwe mu gisata ca société tukaba twagomba guha ikaze umutumire wacu ni Jeanne Irakoze bayise bakaba bamuzi ku izina rya Jaira la Slameuse. Ego akaba ari umwe aheruka guhabwa agashimwe ku munsi hari agateka k'umukenyezi n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Karibu muri Africa Live. Umeze neza? Ndameze neza. Uraberewe. Ndaramukije babakurikirana kuri Africa Plus. Ego. Hama murakoze kumbwira ko mberewe. Ndakunda mwana mwiza. Ego. Cyane turaryohewe. Hama tukubaza ikibazo ca mbere. Uri umuslameuse. Hariho benshi uvuze Islam ntibumva icarico. Mu majambo make mutubwira Islam niki? Murakoze cyane. Islam ubwayo nta jambo ry'ikirundi ifise kugeza ubu uretse ko twitiza ijambo ivyesi. Ego. Okay murakoze. Mwebwe iyo muriko murandika amaslam ni ikihe kintu mukunda kurabirako cane? Vuga ati iki kintu vy'ukuri iyo tubiravye surtout cane muri société. Ikimimbaye nuko deja mwamaze kuvuga ko ari mu kibano muri société jewe nanje ubwanje nta bindi bintu mvuga ni biba muri société niyo novuga ati niyo mvuga ko ivyo mbona no hindura y'abafise ubwo bubasha canke ivyo mbona biri kubirakoreka neza ivyo abo mbona novugira je mvuga ikibano muri rusange. Turabe hamwe turabakobwa turabakenyezi duheruka twari mu kwezi kwa gatatu kwezi kwa agateka k'abakenyezi. Wewe urubiravye ni kihe kintu wovuga kubijanye na Islam hora wandika kubijanye na gateka k'umukenyezi? Ubwanje twinjiye mu kwezi kwa gatatu abari ukwezi kwanje kw'abasilamu yanje uko novuga yuko amasilamu yanje ibirenga ibice 70 canke 80% vyahariwe umwigeme n'umukenyezi. Nico gituma bavuga ati uku kwezi kwahariwe amasilamu yanje. Ego. Hama ndababajije ikibazo ni ryari mwumvise mwo kwilansa muri carrière ya Islam? Carrière ya Islam nibaza yuko nayinjiye neza na neza mu 2016 uretse yuko ubwa mbere kuva mu buyabaga bwanje nikabiga mu 2008 narandika mu dukarne twanje ariko sinari bwamenye ko Islam iba. Nagiye kubimenya rero mu 2016 araho nyene nacengira ko ninjira hanyuma sininjiye nzi nyene ko nobandi umusilameuse kuko ubwa mbere novuga ati navyandika nka poème. Ego. Hanyuma maze kumenya rero Islam ndarimenye ko rinabaho ivyo bagira numva nka vya bindi mpora nkompoza nanje nacenja kugira abandi abo bari batumiwe mu kiganiro nyene ndamubisipira radio hama nja kubarondera hama ndarinjiramwo nkikiri wawo ndi novuga ati umupoetess. Hanyuma maze kubashikamwo niho naciye mbona ingene Islam ikorwa bandaniza ko mbumenya vyese mu bana. Hama mu kwandika mwoba kubonye no gitangura kwilansa utangura kwandika mu dukarne twawe wandika hariho ivyo warabira mu kibano ati ijya example ndayifatiye ko ndashobora kwandika utunutu ubyo wabikura mu mutwe uko nyene. Nibaza ko nkigitangura je novuga ati noba narabiye cane ku ndirimbo ku baririmbyi hanyuma akambabaza akazimbaza bari byo mu Burundi nabona ingene bavuga cyane urukundo hanyuma hari ukuntu waza wumva ngo nakayavyaranye na naka ngo nakaraga bahebanye ibintu haca muri jewe mbona umenga ntabwo bavuga urukundo basi ntimenga ntarubamwe nyene bya veni bari akarorero ibintu rero uri mu rukundo tukagarika hama birucagira tendance yo gukompara indirimbo zo mu Burundi hamwe n'iz'abandi ba star international narabira cyane kuri Serinjo mvumenga nariko aravuga y'amajambo y'urukundo umenga we harimo agatushe umenga karabuze mu Burundi hama yo ntangura kwiyumvira nanje umenga no kompoza nkaca fatira ku tujambo tumwe tw'indirimbo cyane za Serinjo hanyuma ntangura kuzandandika kugeza aho nta kuvuga ngo ni kibano cyambira je nabona nyene umenga ni kagatushe shaka nanje kuvuga hanyuma novuga yuko nagiye kwandika neza ibijanye n'ikibano novuga ati ico novuga amaslam engagé nagiye kubitangura mu 2018. Ego tubiravye uwo muslameuse mwiza abikora rero ariko hari umuntu avuga ati ego uri kurabivuga mugabo ntavyo nzi sinzi ko ufise gato
kaducishirizaho kugira ngo bumve yuko ibi bintu ndiko ndavuga naragerageje kubikora kandi narabishikiriye. Urakoze cyane, iyi ni surprise wangiriye. Uretse ko n'amasilamu menshi ari mu gifaransa, reka ngire gato nigeze kwandika bijanye n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Icyo cyose nacise umukenyezi n'intwari. Mutima w'urugavyo karakaryama inyuma ya bose yitangira umuryango atiziganya, yitwararika umushinga ntaye w'ibikorwa by'igihugu akabikorana ubwira, niwe amenya igikenewe no mu rugo akagitunganya, niwe abazwa n'indero y'abana akanatsinda n'amaboko igihumbi. Ni intwari, ni kanyamuneza ineza keza ubishoboye yo mukeza akora ineza neza. Umukenyezi ni intwari yo gukeza no mwiza mu beza, ni umutwe mu iterambere ry'ibihugu n'ibidukikije. Naitwa nakumvise neza ukaryoshe cyane bema. Ariko je hari ikintu gihora kintangaza, iyo tone niyo babigisha canke uri kurandika ugenda wumva ingene woshobora kwikora. Ego nogaruka yuko ari n'itandukaniro riri hagati y'ivyese slam na poeme, kubera yuko poeme murazi menga baduga, ariko slam bivana n'akari ku mutima. Nico gituma slam sinza kugenda kuri scene hama ngo mvuge poeme ya Victor Hugo, mvuga jewe iyo nanditse, iyo atajiwe nayanditse ndabishikiriza kuko numva umenga naje ivyo yavuze n'akari ku mutima. Bisigura ngo iyo uri kuraserura ikiri ku mutima ubibamwo. Rero nico gituma n'amato aratandukana bivana n'ivyo uri kuravuga. N'ubu ndiko ndavuga genre umukenyezi n'intwari biratandukanye n'ingene nza kubivuga ndiko ndavuga umukenyezi yoba aguma kubitwa. Rero bivana n'ibintu uri kuravuga muri wewe uri kurarandikira umva ntabaciriye nyene. Nico coba cyaratumye uhabwa agashimwe na nyene cubahiro. Nibaza ko kirimo kuko muri rusange nangaho niyo mwana avuze itariki 8 z'ukwa gatatu. Ibi nari nayanditse ku itariki 8 z'ukwa gatatu ariko mu 2024. Okay. Wiyumvise gute umukuru w'igihugu amaze guha agashimwe? Bumva nyabujya ari wo wari umujene umwe twoba twarashoboye kubona yahawe agashimwe bivanye ku giti c'ivyo akora, cyane w'umukenye garuke. Ya umva no musi ndamwigeme wono musi ariko ndi umukenyezi wejo. Rero iyo bishitse muri rusange bwa mbere na mbere si kubera ico cese ariko ni kubera ivyesi sanje nkora biteza imbere uruhara rw'umukenyezi, ijwi ry'umukenyezi bikashikana kure, hanyuma bikagaruka mu ngingo zifatwa bakagaruka bafata no kuri iryo jwi dushikiriza kure. Rero novuga yuko igituma noba naragahawe, igituma noba muri rusange noba narashimwe n'ingene niyumvise igihe nabitanguye nk'umuntu amaze kubona ibintu vyohinduka ku buzima bw'umukenyezi bw'umwigeme jewe ndi, hanyuma numva nobivuga. Hanyuma rero canangura urwo rugamba rwo gutangura kubivuga. Navuze yuko ibice 80% birenga je nabihariye ivyese bivuga ibintu nk'ivyo. Rero muri vyinshi mpora mvuga, muri vyinshi mpora nkora, iyo rero urinze uhamagara wabwira ngo ushimirwe ku rwego rw'igihugu, kiba navuga ati abaragateka gakomeye kubera ko bwa mbere uba wabigize bitoroshe batanakumva, ngo nyuma batanguye kuza barakumva, urateguye igiteramo barakwitavye, hanyuma ivyo uri kuragira naho vyari bimaze gushika je nkagenda kubigira no hanze y'igihugu, mugabo urumva cumenganye n'igihugu muriko murabigira mugabe igihugu menga nti muri kumwe rero kajya kaje kavuga ati vya bindi uri kuragira twarabibonye twarabikunze turagushigikiye komerezaho. Rero ndababaza kandi kantu mu masilamu yanyu nakaye kantu bibaza yuko koba gakora cyane ku ba jeune b'ubunye. Je kugwaruka gubuno bwa akabakora ko ni kuba imbonetse, nico ngarukamwo kuko ndavuga kuri ndazitifuza zishiba n'ugwaruka, nkabereka uruhara rw'ingene vyogwanywa, hanyuma nkabereka ubuzima bw'umukenyezi ngene no musi buri harya bavuga ngo niko zubakwa, nkabereka yuko nahawe kugwanira agateka kawe, hanyuma wesi nahawe kugwanira mu vy'ukora apana mu majambo. Ugati nico novuga kibakora ko kandi kantu hariho abigeme
bafise ingabirano ariko muri kano kanya bavuga ati sinoyishikiriza ntiyoshika kure basi urumva ari babandi bavuga ati nimba ndabikoze rimwe icigira ko igenda kure ntibamenye yuko ni buke buke hariho n'abantu vyanka ko batangura akajambo baha hariho n'abantu vyanka ko batangura ibintu vy'amaslam ni ibintu tutamenyereye cane tutakunda kubona benshi tubabona ari mu ndirimbo mu bindi bintu gutamba ibiki mugabo ibintu vya Islam ni ibintu tubona gake ariko nuvuga ko natwe twatangaye kubera impano zihari kucubona Islam iciye abari itsinda igahabwa n'agashimwe ni ibintu bitangaje ni kiye kintu wumva ubabwira ubahanura abajene uwo wese afise ingabirano naho itoba Islam gusa afise iyindi ngabirano ikintu kugira akanguke ariko guma yicanye ingabirano yiwe ngaho kandi ishobora kugira icyo ifashije abandi bajene nkawe ico novuga hananirwa uwatanguye kandi n'utera imbere ni kubera aba yaratanguye rero numva nobabwira yuko kuguma ubiryamitse uzobigumana wewe nyene ubwawe ntaho bizokugeza kandi uzobifana kandi uzoba wishe icari guterera mu iterambere rero ico nobabwira nuko nibahaguruke baseruke hanyuma bashire mu mutwe yuko ico ntanguye mu rugamba nzohura n'abanci intege ariko muri uko kunci intege bose ntibazoca intege nzoronka n'imiburiburi umwe ambwira ati komereza yumve rero ko ari urugamba agiye kurwana hanyuma yumve ko ubisanzwe bavuga ati si igikorwa c'umunsi umwe ni urugamba ugiyemo iyo rero uzi ko ari urugamba ntuzushira mu mutwe rero ati ndagiye uno munsi canshikira ku maswix bizoteba kumbure ntibizoshika ngugire nzoswix ariko icuko nzoba wagikoze kandi ntuzoba wewe ukishira ko umwikomo yuko iki cari kugenda kandi wari ufise kuvuga ati cari kugenda ukwama ntiwabikoze rero numva nababwira yuko hamburuka genda wumve ni urugamba ntushobotse ubwitangire fireko nje kirigati ko natwe no musi nimba narashoboye kuba muri abo bashimirwa siko byatanguye je natanguwe mbuzwa canke abanyereka yuko ivyo bintu rimwo na canje ko nari umwigeme ntibishoboka bagenye nemo mu nzu kuko no musi no abantu ba mbere bumva yuko bagenda bavuga ati uramushaka uyu banzi nje kumva bari fier de moi rero ni urugamba kandi naho umwe wese ho kurugeza kure ko gutuma bishoboka kuko baguca intege ntushobora kubabura akandi kantu reka ari bwina avuga ati akantu vraiment nari numva nshaka kugenda ndakavuze ico novuga nuko ubwanje niteka kuba namwantumiye hanyuma jico novuga ntahora mvuga kenshi canke kumbere batabizi nuko urugamba kugira ngo ndarishobore harabaye iyo engagement yiwanje ariko harabaye uruhara rw'imenyesha makuru n'amenyesha makuru ari naco gituma novuga ati ico mfise ku mutima numva abaslameur canke aba-artiste muri rusangi numva umenga ama-succès iyo bishitse ikaba succès kuri we numva umenga ntiyohimbaza wenyene yoba kumwe n'abamenyesha makuru kuko niyo uri kurabigira wenyene ubwawe utabonye izo media ntibigera kure ntunaboneka ubwanje mu mutwe sindabitegura ariko nariko ndiyumvira jewe ubwanje gutegura akantu k'akarencontre abartiste banje sange n'abamenyesha makuru kuko n'abantu nagiye ndabona mu rugamba rwanje kandi batumye ibintu bishika kure nibaza ko ico ndi nico nagizwe barafise mu ruhara muri bo nibaza yuko ni nabo bantu banini cyane bashoboye kugira uruhara rukomeye kugira ngo no musi ndengeza kandi no musi nanje ndikunda ko tugoka abandi tugushimire cyane Jeanne murakoze cyane twizeye ko nitwagutumira no hanyuma hagira akajamubwira aba ugwaruka nkawe intebu zoshobora kubaha muzotwitaba nzobitaba cyane rwose murakoze cyane Africa Live Africa Plus